amahoro neza ndanezerewe no kubonana namwe hano ku bubwiriza bw'ikiyazi muri misiyoni ya Gishiha mwaronse abashitsi na jewe natewe iteka ryo kubana namwe none ko turi kumwe ngiye ibakwe ryo kubaronka umuntu manye intasho nki kuri bene data canke ubutumwa muriko ubu n'ubuki murivuga hanyuma ngo tubwire. Yesu nashimwe. Ku mazina nitwa Bayubahe Albert, ndi umwe mu bakozi b'Imana batewe iteka n'Imana kuza muri iki gikorane. Ibisigaye umukozi w'Imana twarashimiye Imana kubabona mukiramirije. None rero intasho tubarungikanye muze mubwire ishengero uyu murongo uri mu vyahishuriwe Yohana igice ca mbere umurongo w'indwi. Ehe ndaza vuba wumire kuco ufise. Mubwira abantu bitegurira ukugaruka kwa Yesu Kristo. Yesu agiye kuza adatinze. Ibisigaye Paulo yandikiye Timoteyo amubwira ngo wame wibuka Yesu Kristo. Muze mutubwirira ishengero muri iyi minsi abantu bariko baribagira Yesu n'inkomezi ziwe, ariko ishengero risubire gibuke Yesu, risubire gibuke ubushobozi bwiwe, bamwitegurire kuko agiye kuza adatinze. Yesu abahezagire, muze mujana amahoro y'Imana. Amen. Urakoze mukozi w'Imana Albert. Ikabona twonguruze tubaze umukozi w'Imana Neftali Gororeza ariwe mupastori mukuru hano. Egome cyane dushira imbere gushima Imana kuba yaduteye iteka ko tubakuye umusozi wayo mu iki gikorane cy'ijambo ryayo. Ijambo ry'Imana twobarungikana twobatekerera rizobafasha ejo na hirya y'ejo. Ni iri jambo ry'Imana ryanditswe mu Zaburi ya 50 umurongo wa 15 ivuga ngo uzunyambaze ku munsi w'amagorwa, ngo nanje nzogukiza, ngo nawe uzumpesha icubahiro. Muri iyi si hari ibibazo byinshi, muri iyi si hari imitego y'umwansi myinshi, muri iyi si hari ingorane nyinshi, ariko duhawe isezerano n'Uhoraho Imana ishobora byose, nyishu y'ibibazo byose, nguzunyambaze ku munsi w'amagorwa, ngo nanje nzogukiza. Ejo uzoshika mu bihe bigumye, ejo bagenzawe bazoshika mu bihe bigumye. Nimwakira iryo sezerano y'Uhoraho. Imana ibahezagire. Murakoze cyane. Yesu abahezagire. Namwe mwabanye natwe hano. Yesu abahezagire. Abo nabo n'abakozi b'Imana bari ngaha nabo nyine bumvise kuri iri jambo. Nuko ngira umunsi mwiza. Yesu abahezagire.